Baramukije cane nizere ko mukomeye hama jewe ndi umwe ndi no muri Arabie Saudiya nshaka kubasangiza ubuhamya ibibazo nahuye navyo ntagire uwundi mukobwa canke umugore ashobora guhura navyo. Yego. Iyi foto mubona uyu muhungu yarandondeye amaze kundondera kugira ngo dukundane. Twatanguye yatangiye kundondera mu mwaka wa 2022 hari mu kwezi kw'icumi nyene tubanza kwanza tuba abagenzi turi abagenzi hanyuma mu kw'icumi na rimwe nyene mu mpera ansaba urukundo hanyuma ndamubwira ati vy'ukuri uri serious urankunda vy'ukuri umuhungu avuga ati je ndagukunda uri umukobwa usenga uri umukobwa ukijijwe uri umukobwa witonda nyine bene ivyo nifuza yuko twakundana hanyuma agera kure tugakora ubukwe. Vy'ukuri ndavye ukuntu umuhungu nyene yari yaje ameze navuga ati ni wa muhungu nyene mbona umenga bitewe n'imyaka yiwe bitewe n'igihagararo ciwe nabona umenga ni umuhungu akuze ni umuhungu yambara neza akaberwa nabona nyene ko ari umuhungu vraiment ashaka umugore atari muri ba bahungu nyene bafise muri ya myaka nyene y'ubushuhe. Namwe mukunda abahungu beza kubibasha urabona ko ari umuhungu mwiza kabisa. Hama rero nje ca ndamwemerera ico gihe nyene hari muri uwo mwaka wa 2022 mu kw'icumi na kabiri ndamwemerera hama mu kw'icumi na rimwe ndamwemerera mu kw'icumi na kabiri turakundana. Tumaze gukundana rero ca twinjira mu mwaka mushasha wa 2023 na nyene turakundana hama tuvugana ko azoza kunkwa hama ndamubwira ati we turavugana nyene inkwano. Tumaze kuvugana inkwano umuhungu arambwira ati jewe rero ngira nze iwanyu gusaba irembo ariko nyene pembeni yaho nsubiye inyuma gatoya tumaze kuvugana inkwano arambwira ati amafaranga mbariye ni menshi cane. Mwari mwaguranye angahe? Twavuganye ko azompa umuriyoni. Umuriyoni umwe? Bwa mbere wari umuriyoni umwe n'uwo twari twavuganye ko azonwa hama nyene bitewe n'akazi yari afise bitewe n'ubwo yari afise bavuga ati amafaranga ni menshi mu gisagara ca Bujumbura urabona biragoye kugira ngo umuntu ashobore kuyaronka. Nyene umuhungu avuga ati ariko jewe mfise agaproje gatoya ndiko ndakora ambara ko afite umutahe w'umuriyoni umwe mugambwira yuko nyene amafaranga inyungu akuramwo amahera y'ikibanza amahera y'inzu nyene avuga yuko atoshobora kuronka amahera yo gushobora kunkwa aca avuga ati rero nyimba unyizeye vy'ukuri ndagusavye mu amafaranga make kugira ngo ushobore kongereza hama kugira ngo i-business y'impuzu igire itere imbere. Kubw'ivyo nanje urumva bivanye n'ukuntu namukunda bivanye n'ukuntu namwizera mfatanye n'amafaranga ntabwo ndi kuyavuga ikitigiri ariko mfata amafaranga make cane ndamuha kandi ico gihe amadolari ntabwo amadolari yari yaraduze oya amadolari yari mu giciro nyene gito cane. Ndamubwira ati turabirongiririze umuhungu kwera aradandaza aratera imbere twambere dukundana turakundana ni vyinshi cane gose ariko murabizi umuhungu n'umukobwa iyo bakundanye bayaga vyinshi bakora vyinshi muga ivyo ndababwira vyose yani ndiko mvuga mu ncamake. Umuhungu rero mu mwaka wa turacari mu mwaka wa 2023 turakundana uwo mwaka urashira umaze gushira rero ca twinjira mu mwaka nyene turimo wa 2024 hama mu kwezi kwa kabiri acavuga ati sheri rero jewe ngira nze kugukwa iwanyu saba irembo ngere ndanagukwa hama uzocuza uce tugira mariage ndavuga ati sawa. Umuhungu ca tuvugana yuko mu kwezi kwa gatatu mwaka turimo nyene ko azoza ca tuvugana itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu ko ari azoza gusaba irembo iwacu no gukwa. Umuhungu vy'ukuri naramubajije incuro 40 ndambwira ati uri serious umuhungu ati je ndi serious tuza kugukwa nta kibazo. Vy'ukuri kuko nayo mukunda kandi nayo mwizeye
ndabibwira imiryango, mbibwira abavyeyi baravyemera baravyakira. Nawe urabizi iyo umuvyeyi araryoherwa abonye umukobwa agira amutera iteka, kuko ntabwo ari vya bose. Nyene abavyeyi bararyoherwa, imiryango irishima. Hama rero vyuko baritegura, bamaze kwitegura rero ndamubwira ati umuhungu uri sire, umuhungu avuga ati je nanje ndi hasi muhira, papa na mama bari kwitegura, imiryango iri kwitegura, bama mudogo bande. Ndavuga ati sawa. Burya rero umuhungu akomeza aritegura, nanje nkomeza nitegura. Hanyuma yaho rero ahengera iminsi ibiri igomba igere kugira ngo urubanza rube, kuko urubanza rwari kuba ku munsi wa gatandatu ico gihe. Umuhungu acahengera kwa gatatu mw'ijoro, capa ku murongo. Kwa kane nigeze aboneka, kwa gatanu kwa kane nigeze aboneka, no kwa gatanu nigeze aboneka. Umuhungu acapa ku murongo bene uko. Maze kuva ku murongo vy'ukuri ntashoboye kuba nubabara cane rwose, kuko bivanye n'ukuntu muhira bari batanguye kwitegura gukora ibintu vy'isuku, imiryango ababanyi twarakotesheje ibintu. Umuhungu acamara iminsi ibiri atari ku murongo, acava ku murongo. Uko vy'ukuri narababaye, ngira agahinda n'umubabaro mu mutima wanje, mbura ico mfata, mbura ico nkora. Ariko nyene nakomeje kwihangana. birumvikana kabisa. Kuko vy'ukuri birababaje, kuko navuga ati irubanza basi rwari gufuma hasi rusiba mu gihe ati abantu bari babizi. Ariko abavyeyi n'imiryango bari babizi, n'ababanyi twatumiye. Abo n'amafaranga bamaze gufata amasare canke mugakoresha n'amafaranga menshi. Oya, ivyo bintu urumva ntabwo twabigize birebire, twavuze yuko vyobera muhira iwacu. Okay. Twe twari dufise isaro yagutse, vyari kubera muhira iwacu. Kandi ico gihe vyari kuba umunsi umwe, ni ukuvuga bivanye n'ibihe vy'ibitoro, kandi yari afise abiwabo bavuga ko bava ruguru. Twari twavuze yuko 4:00 baza gusaba irembo, 9:00 10:00 ko ariho baza gukwa. Vyari kubera umunsi umwe rero. Umuhungu acava ku murongo uko. Umuhungu hari nimero yari yarampaye, avuga ngo ni nyina wiwe. Iyo nimero nayo nyene bavuga ngo ni nyina wiwe, naramurondeye kuri telefone ndanamura, kuko uwo nyina wiwe nawe nyene twarukana tuvugana ku munsi wa gatatu 6:00 z'umurango ntiyagaruka. Umuhungu nawe duheruka kuvugana nawe nyene 4:00 z'ijoro. Umunsi ari kwa gatatu nawe nyene ntiyagarutse. Urumva nyene bagira umunsi umwe, gusa amasaha yaratandukana. Hama rero ico gihe iyo ndwi irahera, nyene ndasenga Imana, ndarira, ndihanagura, birashira. Hama ahaheze igihe umuhungu aragaruka ku murongo, arandamutsa, kuko sinatse ndamburuka, navuga ati reka ndabe nyumve ko yoba yagize ikibazo, numve. Yego. Umuhungu rero acaza ku murongo. Umuhungu rero acaza ku murongo, amaze kuza ku murongo arambarira umeze neza, ndambwira ko atakintu na kimwe cabaye. Ndambwira ati je meze neza ndashima. Acarambwira ngo mu muryango wanyu ni sawa, ndambwira ati ego ni sawa, nta ngorane n'imwe ihari. Umuhungu rero acavuga ati ngo kuri sheri ngo mbabarire, ngo jewe ngo igituma ngo vyagenze kurya, ngo papa w'iwanje ngo niwe yabihinduye, ngo yabihinduye ku munota wa nyuma, ngo aravuga yuko ngo ata mukobwa ngo embo umukobwa atari hafi, ngo ivyo mu mico y'ikirundi ngo ntabwo vyakunda. Umuhungu ndamubwira ati ngo ibi bintu mwari mwarabipanze, kuki mutabimbariye kare, mutambariye ko bikunda ko bidakunda, hama mbimenye. Turabona ukuntu nkoresheje, muri bari batanguye kwitegura ibintu twavuze, ibintu twakotesheje. Umuhungu avuga ati ngo usore imbabarire. Nyine ariko bivanye n'ukuntu, ahubwo navuga ati sinzi ko ari imiti yari yarakoresheje, sinzi ko rwari urukundo, navyo nzi. Bivanye n'ukuntu namukundaga, nahise numva yuko ivyo bintu mbariye ko ari ivyo.
umuhungu wenda avuga ati ibyo ni ibintu byumvikana, ari igihe ushobora gukunda umukobwa ari iwanyu bakanga ariko mutwarana, cyangwa ushobora gukunda umuhungu imiryango ikanga ko mutwarana mugategura urubanza bigasiba ku by'imiryango, yani ibyo nanyotse kubitahura. Umuhungu rero acaza kunsaba imbabazi, amaze gusaba imbabazi agateka ndamubabariye, ariko rero ikintu gihari ntabwo nongera kumwizera nk'ubwa mbere, kandi ntabwo nusubira kumukunda nk'urukundo ndamukunda bwa mbere, kandi abeho cyatumye agaruka. Umuhungu rero ndamwemerera twinjira mu rukundo. Tumaze kwinjira mu rukundo rero ewana atangura kuzana ya mitoma yiwe ya kare, za keya ya mitoma yiwe aratangura kuyizana. Atanguye kuyizana rero kugira ngo nyine arabe yuko subira kumukunda nk'ubwa mbere, subira kumwizera bwa mbere. Umuhungu rero icyatumye rero dutandukana n'igiki, twapfuye amahera. Mwumve ko ari ubwira kabiri. Umuhungu yambariye ati sheri ndibaza ugomba utahe mu Burundi, ati reka ikintu gihari reka duharure ibintu byose byo mu nzu kugira ngo uzoze. Naripanze naguze ibintu byo mu nzu narabihejeje kuko uzoza ari mariage. Avuga ati sheri nta kibazo, umugabo nanjye urumva bivanye na yashoke nagira mu mutima, ntabwo namwizera ijana ku ijana, ahubwo navuga ati reka ndamupime ndabe. Yego. Umuhungu rero azana icyo gihe ari mu ma weekend, azana ikaye n'ikaramu arandika ngo mbona twogura ibi, mu nyuma aharura ibintu byo mu nzu araba ari miliyoni 2 n'amafaranga hejuru. Ndambwira ati okay. Ndambwira ati rero atangwa kuvuga ngo mu nzu iwacu wazo ari VIP, ngo hasa neza bagati nta kibazo. Umuhungu rero ndambwira ati rero sheri nsenga Imana, hama uko turaronka amahera uko tuzagura ikintu cyo mu nzu bukebuke. Avuga ati sawa. Mugabo kera avuga ati sheri ndabona amadolari aguma aduga, ibintu byo mu nzu byaratsinze, nta kuntu nta kwezi uronse amahera ufata amara ukwezi kumwe ukayampa, ibintu byo mu nzu nanjye ngaca nongeza ibintu byo mu nzu nkabigurira rimwe, kubwe mu kw'icumi na kabiri ibintu byo mu nzu bizoba byaraheze. Ndambwira ati sheri icyo kintu ntigikunda, ati je nta mafaranga yo mu nzu ndagwa ngo tubonyine umuhungu niba agura ikintu cyo mu nzu sicyo nubwo amara ugura ibintu byo mu nzu gute. Umuhungu rero atangura kutarashavura. Ndambwira ati jewe nta mafaranga yo mu nzu ndaguha, nta mafaranga yo kugura ibintu byo mu nzu jewe ndaguha. Umuhungu avuga ati basi sheri nawe tuyamira rimwe, aragerageza kunyiniga, nawe tuyamira rimwe basi ndagusabye uze urama make 200 300 nze ndagura ikintu cyo mu nzu. Ati ngura nongereza ngura, ndavuga ati icyo ntigikunda. Umuhungu avuga ati rero ngo urukundo ko hari ibikorwa gashaho ngo nokumera gute kunda ngo ushize mu bikorwa. Ndavuga ati mbiriza inyimba ushobora kwemera ko uje kunda gukunda, ariko ndaguhaye amafaranga ubwo rukundo rwaje nawe ruhagarare. Ati nimba ubona yuko jewe noba ntagukunda ndakunywa amahera urukundo ruhagarare. Umuhungu rero aho niho twatangiye kugira iki, niho twatangiye kugira tuza turashwana dushwana. Ndavuga ati uyu muhungu vrema nta rukundo ankunda, uyu muhungu yankunze kubera amafaranga, muyimanangura guharura ukuntu yantesheje umwanya, avuga ngo biraze gukwa, ibyo byose ndabyiyumvira ibyagiye biba. Ndavuga ati umuhungu kweri yaba ariko arambesha. Umuhungu rero ndamubwiye ko ndamuhevye, akaca ababara akama ifoto mu maso ngo uraba ngo nahishiye ngo bikurira ngo jewe ngo utamemukiye ngo sinzaguhemukira, ibintu nyene byinshi cyane rwose, ambwira ngo nkunda je nyene byinshi. Ariko rero suri inyuma gatoya, Yego. hari nimero nakoresha y'indundi. Iyo nimero nakoresha y'indundi niwe yari yarayiguruje. Amaze kuyuguruza rero arambwira ati sheri iyi nimero nizo turakoresha, iyo nimero ukoresha muri Saudiya uyihewe kubera abantu ntibagutesha umutwe. Avuga ati sawa. Mugabo wawe mu gihe twari dukundanye ibintu bikimeze neza. Iyo nimero rero y'indundi yampaye
ni nimero twavugana n'abantu bose muri rusange kandi iyo nimero abantu benshi bari bamaze kuyimenyera. Mugabo tumaze gupfa ngo urubanza rugasiba, iyo nimero candareka kuyikoresha, cankoresha iyi nimero ya Saudiya, nawe uraga nkoresha ya Saudiya nyene cambandanya ndayikoresha. Hanyuma ndayikoresha rero, hariyo abagenzi bamwe bamwe narondera, hari n'abandi ntigeze ndondera bitewe n'amasesi nari ndimo. Mugabo abo bagenzi jewe ntigeze ndondera, barandondera kuri igenda nimero, kuko igenda nimero nawe nkoresha iheza na 51, niyo ujya mu ngo yaciye asubira arakoresha, aca asubira kandi arayikoresha. Mbe yani niwe yaciye ayikoresha. Barya rero ntigeze ndondera, nikoresha nimero ya Saudiya, barandondera kuri igenda nimero y'indundi bibaza ko nje nyikoresha. Bandonde nigera mbarira ngo abantu bakurondera, ahubwo barandondera, cyane cyane abandondera barakoze bo muri Saudiya, twari turi kumwe mu magrupe nyine tuyaga dutera inkuru. Mwumva umuhungu rero akaza yandika message kuko jewe bamenyeye ko ata message nandika ndumika audio. Nyabagenzi banje bashaka ati none wewe kuki uandika message udakoresha audio kandi kare wari umuntu ukunda gukoresha ama audio. Umuhungu rero aca aravuga, amaze kuvuga aravuga ati jewe ndi kanaka, atubye umukobwa murondera iyi nimero ntagikoresha, asigaye akoresha ya Saudiya. Rero umuhungu rero cagiye kumbabaza, ni kubera yuko hariyo abakobwa bari inyuma yanje yagiye yiba, kandi mu kubiba yarabaca ama inbox. Ni kuvuga umuhungu yari mu magrupe atandukanye, yari mu magrupe y'ama business, yari mu magrupe batransfer amahera, yari mu magrupe ya kanguka, yari mu magrupe asanzwe. Abonye nimero ya Saudiya cyangwa nimero ya Oman yaraca inbox, nata foto yabiriko akemera agaca inbox akakwandikira yumvise umukobwa cyangwa umugore. Nukuri byagutera imitoma gusa ni umuhungu vraiment atera imitoma, aratera imitoma pe, ni umuhungu atanga care kintu nabikubwira. Yego. Sasa rero umuturanye rero aguciye inbox akumva ko umukobwa cyangwa umugore, aho nyene aho yabagutwaye wamenga ari mitakoresha. Yaca gutera imitoma akakubwira ko agukunda, akakubwira ko atawundi kuko uwo muhungu ni umututsi, ni umututsi matari umugamba. Rero akureheje uri umuhutukazi yarakubwira ati ngo urana ngo je ngo ndi umututsi, ngo nawe uri umuhutu, ngo iwacu ngo je ngo nakwikundiye, ngo famiye yanje ntabwo ishobora kukwanga, ngo twe ngo iwacu ngo turakijijwe. Agavuga ngo arakijijwe, ngo twacu turakijijwe, akavuga ngo sewe ni pasiteri, nyamara akavuga ngo we ngo arakijijwe. Akagenda avuga ko afise mukuru wiwe, afise mukuru abamuzenye, afise mukuru w'abakumutakura. Uwo mukuru wiwe afise umugore w'umunyamurenge, w'umunyamurenge bakumutakura. Akavuga ko uwo mugore bamwe akavuga ko uwo mukuru wiwe ari umupasiteri, bamwe mu pasiteri. Akavuga ko afise undi mukuru wari hanze, ari mu bwizo hanze amurungikira amahera. Akavuga ko afise n'undi mukuru wiwe ari mu Rwanda nanjye namurungikira amahera. Rero uwo muhungu rero aramutse aguciye inbox yarakubwira ko je ndagukunda, uri umugore ufise abana 5, ufise abana 3, uri umukobwa, yani nyumva mu cyangwa umukobwa yaguciye inbox kintu gusa yakora yaragutera imitoma akagushira ku murongo akagwa n'umwanya wiwe. Hanyuma rero akakubwira ko azogukwa, akabwira ko je ndagukwe ngira nze gusaba irembo. Ubwo nyene akasha kubwira ngo reka ndagwe nimero ya mama ngo muze muravugana, kandi uwo ntabwo ari nyina wiwe, ahubwo ni umugore, nyimba ari umugore nyimba ari umuki bafadikanije kukiba. Akubwira ati reka ndagupresent, nta wundi umuntu aza gupresenta, jewe turinze dukundana hafi imyaka ingahe, nta wundi muntu wigeze ampresentako. Nuwo nyina wiwe no yampresentako kuvuga ati ni mama wanje muzina murayaga. Nta nimero y'umukuru we nari mfise, nta nimero ya mushiki we nari mfise, nta nimero z'abagenzi nari mfise gusa nimero yiwiwe n'inimero yande n'inimero y'uwo nyina wiwe. Bishitse telefone bakayimwiba, agomba bishitse telefone bayimwivye, iyo atirije telefone yaca atesharija imo
akaca ashiramo imo, urumva tuganiye kuri imo akaca ayifuta, ashizemo WhatsApp tuganiye kuri WhatsApp, twagana kuri WhatsApp akaca ayifuta, naho nyene urya muntu yamutiza telefone ntitwiga tuganira kuri WhatsApp yo. Rero ikintu nashaka mvuge nk'impanuro ku bakobwa cyangwa ku bagore bari muri Saudiya, by'ukuri ibintu byambayeko mvuze mu ncamake, ibindi ntabyo nashimye kuvuga, ariko yumvise by'ukuri uyu muhungu mubona avuga yuko avuka Ingozi kuri santre impande y'umusigiti, avuga ko avuka Ingozi, akavuga yuko aba mu Ngagara, nimba ari ku Gicumi, nimba ari ku Gicenda, aba mu Ngagara ahantu hari amapave, akavuga yuko afise umukozi adandaza amashuka n'amakuvureri mu Muzenye mu Kinindo, hama akavuga yuko afise business y'ibirato aho bitwa kwijabe hariya nyuma ya Jire, urumva ivyo nivyo avuga afise, hama akavuga yuko akora akazi ka leta muri banki, urumva iyo banki rero yavuze ngo ni banki ngo ihereranye aho sinzi hano ni banki ihereranye ngo nimba ari mu Buyenzi, nimba ari banki ihereranye hehe, avuga yuko ubwa mbere yarakora ngo kazi ka banki ka leta ka prive, mu nyuma uwo mujera nyene uwo nyene prive ngo arayigurisha iyo banki ngo bacabindura ngo banki ya leta, ubu avuga ko akora akazi ka banki, uwo muntu akora akazi ka banki. Naramubwiye anyereke baje y'akazi, nta yanyeretse, ndamubwira anyereke niforume z'akazi yambara muri banki, nayo yanyeretse, ndamubwira anyereke izina, ambwira izina ry'iyo banki, izina narimbariye gusa naragibagiye, ambarira izina, ndamubwira ambarire banki aho iherereye, namwe narabico ivyo bibiri yarambariye gusa naravyibagiye. Ikindi naco namubwira ati tuvugane apere video, ambwira ngo muri banki nibemera apere video, ndamubwira ati fata basi foto selfie yonyene ndabe yuko uri muri banki, avuga ngo ntivyemewe ngo abe ari amakamera, ndamubwira ati vyibuze iyo mutashe urabona gufotora ndabe basi, vyose yaranyanyiye, urumva rero ivyo nivyo yambariye. Hanyuma ndaza kubabwira amazina yiwe atatu yambariye. Izina ryiwe yambariye ko yitwa Irankunda Ale, hama irindi zina yambariye ko yitwa Paterne. Irindi zina ryanditswe ku amanimero atatu naberetse, handitse ko Irankunda Edouard. Ayo niyo mazina atatu rero jewe nzi, Irankunda Ale, hanyuma iryo rindi rya Paterne n'iryo rindi rya Edouard. Nuko rero nagira ndabakebure uyu muhungu nimwamubona mu magurupe yose arimwo, haba muri gurupe ya Kanguka, haba mu magurupe y'amabizinesi, haba mu magurupe yo kurungika amahera, haba mu magurupe yo gucatinga, nimwamubona izi muri mazibona muzoce mumurotera mu mukuremo, cyangwa niyaguca inbox uri umukobwa cyangwa uri umukobwa cyangwa uri umugore, ubwo nyine uzoca utera uboro kufuta. Ubu n'umwesiko ni umusuma, urumva avuga ibintu binyuranye, sinzi ukuntu nokubwira, urabona ikintu yikangisha yuko ari mwiza, ari umututsikazi, agororotse, yambara neza, aba ahantu heza, ngo yahejeje amashuri, azi indimi nyinshi. Ubu rero n'umwesiko aheraho impanuro, n'umwesiko genda munzi, uwo n'umwesiko kabisa. Okay. Rero nashaka rero dukeburane nk'abantu twino muri Saudiya twaje kurondera ubuzima. Nashobora bandanya, murakoze, ndabashimiye cyane, ndabashimiye gose, cyane cyane ko wiyumviriye gufata akanya ko kuza gukebura. Nicyo gituma nshimye, kuko hariho abantu bahura n'ibyago nk'ivyo
ntibanabivuge, bakibaza ngo ni ubuhinga, bamwe bakubaza ngo baramaramara, ntibamenye ko ujya muntu yamwivye, ahubwo batumye akomeza kwiba n'abandi bantu benshi, kubera ko banse gushira ubuhamya canke intare hasi yuko uwo muntu yabivye. Jewe ndafise utubazo dukeya nagomba kukwibariza kugira ngo abadukurikiye batahure kuruta. Icya mbere, wemeza gute ko izi foto waduhaye ari z'uyu muntu? Okay. Ama Mm, izi foto ni iz'iwiwe kuko umuhungu mm, twari dukundanye hafi imyaka ibiri, ni ukuvuga imyaka ibiri yari gukwira mu kw'icumi nyene. Uyu mungu vy'ukuri twaganira apere video ku murango mw'ijoro, nkamubona vy'ukuri iyo ari ku murango ari nko dimanche cyangwa samedi, yaranivuna apere video, nkabona igipanga abako, nkabona portayi nyene akanyereka abantu vy'ukuri uyu niwe vy'ukuri niwe kabisa, kandi ntabwo nakobeka umuntu twavuganye apere video wanashima ko ari iwe. Reka ndamuvuge ukuntu ateye, ni umuhungu muremure, ni muremure akaba ari muto, sinzi kuko yavyibushe, urabona yavyibushe ntabwo yari kurenza. Ni umuhungu muremure akaba ari muto, ni umuhungu afise amenyo yera maremare, afite ibijigo vyirabura mu kanwa, ibinyigisho. ni umuhungu ibinyigisho vyirabura mu kanwa, ni umuhungu ubwoba visage yiwe kuko naramubonye gushika mu mutwe. Ni umuhungu rero nako ndavuga mu binyigisho, ni umuhungu ufise izuru rirerire, ni umuhungu afise iminwa mito, ni umuhungu afise amaso mato ntabwo ari manini, ni umuhungu afise umuhungu afise uruhanga, umuhungu afise uruhanga, kandi umuhungu afise n'amasoso, afise amasoso maremare mu mutwe, urumva. Ni umuhungu ku ruhanga afite imitsi mugabo itaboneka cane. Ni umuhungu uko nyene akunda kwimwesha, inyuma barapunguza umushatsi bakawupunguza, imbere nyene akimwesha akantu k'agakwafi. Hamwe nyene abakobwa mumubonye mushamuhonoka. Gusa ico bikoze vraiment ni umuhungu mwiza pe, ni umuhungu mwiza, ni umuhungu avuga neza, ni umuhungu yambara neza, ariko abandi baca umugani bwiza bw'ubeto ubu nawe bwambaye. Ni ukuri pe ntakubesha arahimana, uyu mungu uri kumubona mutaraganira pe, umuganira uvuga ati ndogoroye ndaronse umugabo by'ukuri. Nivyo kuko n'umuhungu uhera hejuru, uhera ku kirenge, yambara ibirato vyiza, yambara ipantaro nziza, yambara ishati nziza, avuga neza, umuhungu yambara singono babibwira. Nawe uri umukobwa vrema bavuga ati ndogoroye pe. None si mwe nimwe mumwambika, nimwe mumwambika ntiyobora kwambara neza. Yewe nimwe mumwambika neza ntiyobora kwambara neza. Ndabandanya akabazo ka mbere mwakishuye. Ni byiza ko muduhaye icizere, kuko hariho abagenda bigitirira amafoto y'abantu, ugasanga agomba kukwiba, aguhaye ifoto mu by'ukuri ugasanga uwo muntu siwe, ni za Daniel Mugisha yamwibye canke ni za Pascal canke n'izande, mugabo wewe mukaba muvugana kuri video. Ibi utubwiye rero twe biraduha icizere yuko izi foto twatangaje waduhaye ari iziwe. Ikindi naco wagira uvuge izo foto nizo kuko niko hari izindi zagiye afuta, ni foto, izi foto zose niziwe kuko hari izo yashira mu noire, hari izo yigira umuzungu, ariko nawe ivyo vyose yishira mu noire cyangwa akigira umuzungu, mugabo niwe pe, nuko ndakuraye niwe. Okay, amazina yiwe yitwa nde? Amazina yiwe yakubwiye? Amazina yiwe
amazina yakubwiye ko reka yitwa nde? ndavuga amazina we yambariye yambariye yuko yitwa Irankunda Ale. Irankunda Ale. Hanyuma kuri carte sime Irankunda kuri carte sime mugabo yari Mikashi wavuze ko yitwa nde? oya tukiri aho irindi zina yambariye mugabo irindi bamutazira muri quartier ni Patene. Urumva niryo n'abagenzi be bazi. Hanyuma izina ryanditswe kuri izo nimero zose za WhatsApp nabahaye yitwa Ndayisenga Edouard. Ndayisenga Edouard niyo mazina yanditswe kuri izo nimero zose. Naho ugenda kuri bamara imitere bagasuzuma bakaraba n'iryo zina Ndayisenga Edouard. Aho rero ico rero sinzi ngo ry'ukuri nirihe, sinzi ngo ry'ubeshi nirihe. Kandi rero abantu uzenye bose iryo zina rya Ndayisenga Edouard ryanditse muri izo carte simu yambariye yuko ari karangamuntu ya mukuru wiwe ari kumutakura ari yamutirije karangamuntu agenda kugira iki agenda kugura izo carte simu acambwira ko wewe ata carte simu ararondera. Icyo nakubwira cyo nuko jewe nanje ndashobora kwemeza ko yitwa Ndayisenga Edouard kuko amazina ubonye kuri carte sime kuko mu gutanga carte sime barabakaranga muntu kandi biragoye kuruta uko yo kubwira amazina yo yose wowe urafashe ko yitwa Ndayisenga Edouard. Hanyuma ikindi kibazo ca kabiri ikibazo twavyumvise yakubwiye ko aba hehe nyezina wavuze ko amwe Ngagara muri quartier nefu canke ku Gicenda. Okay. Jewe nababwiye avuka ko avuka i Ngozi. Yego. Niho nababariye. Hanyuma ahava ubu kubera aje kuva dukundana ahantu yaba ubwa mbere yarapanze chambrette hari mu Ngagara mu Ngagara menga ku nyuma ari ku by'umunani uko Ngagara nyene itari Ngagara ya kure nyene ya hafi nyene tuyibona. Hanyuma mu nyuma aho yaba rero baramwirukanye bivanye n'ubushobozi bwo kurinda atarafite avansi yari yamaze guhera. Ahantu rero aba ubu aba mu Ngagara nenga kuri ku Gicumi nimba atari mu Ngagara ku Gicenda canke muri quartier y'Icumi canke y'Icenda. Ngagara quartier y'Icumi canke y'Icenda pani y'Icumi n'amabarabara mu Ngagara hafi. Urumva Ngagara aba muri yego ni Ngagara ugomba ushike mu Cibitoki hariya baca babona abantu bahaba niwe yambariye aba. Hariho Ngagara uciye ku Mutakura hakaba Ngagara uciye ruguru mu Cibitoki kujya Kanyoni uciye ku Mutakura winjira muri quartier nefu epfo hari quartier 10 canke witiye ruguru gatoya hafi ya station kwa Bayusufu uciye mu Cibitoke hari quartier 3 niyo ushikiramwo gutyo. Ni he aho hose arashika kuko je ndibuka mukuru wiwe aba kumutakura yagiye kumuramutsa hari igihe yagenda n'amaguru canke hari igihe yagira hari igihe bivanye n'ukuntu n'amasaha hari igihe yagenda n'imoto akagaruka n'imoto. Murabona ntabwo ari ni hafi nyene ntabwo ari kure. Okay. Reka rero ndumva ko ivyo nta ngorane ntitwanabirandira ko ivyo nibisanzwe nubwo twe turivuga ivyo vyahaba nibaza yuko ari ibisanzwe mu by'ukuri. Hanyuma twifuza kumenya yoba yaramaze kukubesha amafaranga angana gute? Kukwiba amafaranga angahe? Uyu muhungu
uburyo yanyiba sinshobora nimba kunyiba nimba atakunyiba ntabwo mbizi mugabo uburyo yaza yashobora kuvuga ati telefone yanje bayivye amahera muri telefone gusanga ndamuhaye amafaranga akagura telefone cyangwa akambarira fone yanje iri planta fone yanje yajya ahantu binjiza yapfuye ngene ugura iyindi urumva yaba yaza mu buryo bwo kuntura ibibazo yakambarira ndaheranye amahera y'inzu amezi atatu imizuku basi akambarira ngo natumye ibintu hanze babifashe nkaba afite kubigombora iyo nurumva ndetse yamambara ivyo akambarira ngo wumva ngo muhira ngo inzu yaragitse kugwa ngo yaraguye unamara ufite uza ko wagura amahera y'ibiti unamara gusakaza urumva nyene mu buryo yarakakumbesha rero mba twari dukundanye cane yaza mu buryo nyene bwo kuntura ibibazo ngo buryo rero urumva yanyivye hanyuma amafaranga n'ukuri noba naramwaye cyane n'urumva biragoye ntabwo nayarura ngo ndashobore kubera rero wasanga nibuka nandi nibwo kurumva yaraza akambwira desamire yaraza akambwira inzu yaraza akambwira mezuku urumva nkaho biragoye gushaka umuntu kuyabara biragoye kandi imyaka 2 sina mikeya nta kibazo ivyo nibisanzwe gusa twaguma tuvyumve yaba wari ubizi vyari vyiza ariko ntaco ko mutabizi nta ngorane hanyuma hariho inyifato y'abahungu usanga iyo mukundanye bagendera kubwira ngo duhe utuvideo duhe udufoto igituma ndabivuga ibi ni kubera ko ejo inyuma yuko ubu mwacanyemwo dushobora kubona atangiye gutembereza udufoto kumbure mwahanye mwene twatundi mukunda guhana ngaho utwabakoze ahubwira ngo ifoto ruri gusa canke ngo wifata akavideo ngo ucundungikira akakabika hanyuma nk'ubu mumaze gucanamwo agaca afata za video agashima groupe nta tuvideo twaba turi inyuma kuko ibi vyo tuma tunamukontakita hanyuma kumbure tukamuha n'impanuro kuko nubwo muba mwaribanye ndaza arashobora kubyumva ndabikubajije live kubera ko nabonye umenga ntiryo bibanga hanyuma bavuga ati uwigize igiseke bamuyoza umwavu siko njyewe bitewe n'uburyo nakuze bitewe n'uburyo narezwe urumva bitewe n'amateka yanjye bitewe n'ukuntu umeze by'ukuri ibyo byo kuvuga ngo amafoto nta mafoto jenike ndamuha ngo tora ngo urabe canke ngo we ngwame oya no kuri iryo kosa ntabwo nigeze mbikora kandi nanjye ntabwo yigeze abikora urumva uyu muhungu twaganiraga pere video nk'ibisanzwe birya byo kuvuga ngo urumva ngo tuganira pere video ndakubone kuko urazi igituma ibyo je ntabwo nigeze mbikora kubera ko jewe nkizi no muri Saudiya nabonaga abakobwa benshi abagore benshi na postinze bakundana urabona na postinze nabona ubipostinga ahubwo nabibonye mu magroupe y'abakobwa bari no muri Saudiya nkabona rero umugore afise nk'abana 5 urumva sexe yiwe ariko barayipibiriya urumva umugore yoba afise umwuzukuru cyangwa afise umugore cyangwa umukazana urumva rero nk'ivyo urabona ko atari ibintu biba biryoshe rero nkabona abakobwa bapostinga bapibiriya nkabona n'abakobwa ku bwabo ugasanga umukobwa ari muri dushe ariko bifata video akofata sexe yiwe n'intoki zibiri ariko aritobanga
agaca arumigira umuhungu muri unboxing uraba urumva agasanga umukobwa arimo aroga ari muri dushe yifashe apere video arungikiye umuhungu rero kubw'ivyo umuhungu iyo mumaze gutukana umuhungu mumaze gutwana afise icyo akurundirako avuga ati jewe umuntu ntiyogenza uko nyene za foto na ya video nivyo acagira business aca ati jewe utampaye nanjye mpanda gupeperiye rero abakobwa ituma twatanganye dufise harya umuhungu mukobwa na apere video uzi ko ari gusa nawe uri gusa nawe uraba ukuntu ubikora amufata akabipepera ku buryo azanyamanyama akavuga ati je ndakupostinga ati nanjye ngifoto ndakupostinga umweretse ifoto ye ari gusa nawe akora ifoto yawe ari gusa ntabwo agira iki ntabwo ashaka ari umuhungu umutima ntabwo ashobora kugupostinga mugihe nawe wamanitse ifoto uri gusa nawe mugihe uba wamanitse ifoto wari gusa umuhungu akoze ifoto uri gusa nawe we atariwe ufise ukavuga ati jewe kugira ngo mbere yo gupostinga bireza imiliyoni n'izi wamara kuzimuha nareka kupa gupostinga nukutuma nawe uzima aragupostinga oya hari ubuzima agatabirera kuva kera uyu muhungu tutari bwakundane si ukuvuga ngo ntabwo yabishaka yarabishakaga mugabo tumaze gukundana akambwira ati nkeneye perezida navuga ati ico kintu kibaho urumva aho naje navuga ati jewe ahantu icyumba canje ndyamaho je ndyamana n'abana nuko nambwiraga ndyamana n'abana nivyo ukunda ndyamana n'abana ntabwo ntacyo nakunda urumva ibi ukuntu rero byagize iki byagiye bigenda kandi nkamba ati telefone yanjye kuri amawuja y'amayifise natatabuja nkamubesha ntabwo byakunda pe urazi urakoze reka gatoya heza yego umuhungu mutavukanye umuhungu ataragukwa umuhungu ataraza gusaba irembo iwanyu umuhungu mutaragira dasivire umuhungu ataraberekana mu ishengero mukiri mu rukundo gusa by'ukuri kumuha ifoto yawe cyangwa video uri gusa bijya ni icyaha imbere y'Imana ni n'icyaha kandi ibyo ni bimwe n'Imana yanga muga n'ababikoraga arubanza n'abacira siko arubanza n'abacira n'ababikora mu bisanzwe sibo kuko urabona hariyo abahungu bakoresha imiti umuhungu gusa amaze kuguca inbox agusaba urukundo ukamubwira amazina y'ikirundi ukamuha n'ifoto yawe hari abahungu baja ku bapfumu ubwo nyene cyahita ajya ku mupfumu ni imiti gusa pompa umenye ukuntu urumva wabikoze Okay, murakoze. Impamvu rero nabivuga burya impamvu nabivuga ni kubera ko abakobwa n'abahungu bubu cyane cyane especially rimwe muri ngaho mu bihugu bijya hamba ngomvye gukebura iyo uri kumwe n'umuhungu mu rukundo rwaba gukurisha n'ubujyajya ukumva kubwingo rero ngo shiri wanje ngo fotora ngume ucanye ngo video ngo ndabe bantu munkurikiye ni wumva umuntu abikubwiye uzoca uboroka byihuse ntazoba agomba kumukunda mugira urukundo kuko abashaka ikintu azosigarana utamaye amafaranga ashobora kugufatisha kugira ngo amafaranga niyo mpamvu nabivuze ntugire ngo nikindi nagombye kwikeburira kuko niyuba ushobora kuba waramuhaye amafaranga afise izo foto ukamwongera yandi cyo abantu ntibamuhaye mugabo kubera izo foto afise na video amafaranga ukayamuha byase bikunze bose akabishira mu magurupe niyo mpamvu rusha nkibura abantu tubana hano ubonye umuntu mukundana akagera akubwira icyo kintu cy'ubroka utera umubroka umwugare uwo ntaba ari uwawe ntaba ari ugomba ko muzobana kuko ari ugomba ko muzobana ivyo byose ashaka yozobibona mubanye ni byiza ko wewe umwaciye ubwenge kumbure ntimwabikora ibi bintu yego hanyuma ikindi naco anatandaye kubandanya nagira ndakubaze ni kubera iki none mwakundanye imyaka hafi 2 ukaba utari bwigere uhuza uyu muntu na so na nyoko canke n'imiryango y'iwanyu canke nyina wiwe ngo bahure kuko ibi navyo nyene vyari kurema icizere bikamara n'amakinga kuko hari usanga mukundanye n'abantu bababesha bari no mu mpimba uwe mugore avuga ko mwavuganye kubona ko ari mu Ngagara ariko hari n'abandi usanga bakundanye n'abahungu bari mu mpimba bakazorinda bava mu mpimba
bataha bakundana batazi ko ariyo bari, abandi bakazogira aho bashwana babahenda ngo babahenda ibintu, duha amafaranga, twagize ibibazo ibi, bibereye mu mpimba bafunzwe nyine kubera nyine bazi ubwenge bakabiba, ukamukoresha umunyororo umurungikira amafaranga gushika igihe atashe. Yego, niyo mpamvu navuze gutya, kuki utamuhuza nabi iwanyu none? kuki ntamuhaye ab'iwacu? Uri mu biki? Wasamaye? Hano Wasamaye? uriya uvuze ngo kuki ntamuhaye ab'iwacu? Kuki mutahuza uyu nabi wanyu so na nyoko canke abavyeyi we ngo bahuze n'abavyeyi bawe imbere yuko mugera no kuri uriya rwego wo kugira wo gutegura ivyo gukwa? Okay, ubu urabona ndakubwire igituma ivyo nashotse ndabikora, kuko uri umukobwa kirazira guca ushoka upresenta umuhungu canke umwereka mu bagenzi mugihe turabona ko ari serious, mugihe turabona ko ari serious, mugihe turabona ko ari mukuri, ico kirazira kugira naco. Navuga ati bivanye n'ukuntu abantu ari beza, bivanye n'amabifu y'abantu, bikavana n'ukuntu abona umenga hari abakobwa bamwe bamwe bakundanye n'abahungu babateranyaga, abandi bakabarobya, abandi bakabarugisha, wumva. Rero navuga ati jewe mugende none muri Saudi ndi gukora, abantu bamaze kumva yuko ndi muri fiançailles ndi n'umuhungu, ngo benshi bahita bumva jalousie bagahita bangira nabi, canke naho kandi nkabona umuhungu ari mu Burundi nkavuga ati umuhungu ko ari mu Burundi, nkatanga inimero yiwe cyangwa nkamupresenta, baca bamushiramo amajambo guteranya yo kugira iki, kuko ivyo nama ndabibona kenshi, abakobwa bari no muri Saudiya, umukobwa ari muri Saudiya agakundana n'umuhungu ari mu Burundi, akamupresenta mu bamamudogo babo ubo bavukana, ugasanga rero nibo bahindukiye ahubwo kugira iki, gukundana nabo, numva. Nama ndabibona ugasanga nk'umukobwa no muri Saudiya afashe mukuru wiwe, bamba afashe nka mutwe akavuga ati uyu ni boyfriend, uyu ni umufiance wanje, muzoze muraba, ugasanga mu nyuma barahindutse barakundanye. Nico rero kenshi natinyaga umuhungu rero, igituma naco ndamupresenta mu bavyeyi, kuko abavyeyi banje ni abantu bakijije, n'abantu basenga, n'abantu bakunda ibintu biri mu kuri kandi ibintu biri mu muco, kandi ikintu urinze ukibwira umuvyeyi wawe bishika ku ico kintu kuba kiri serious, kuba kiri mu kuri. Twari abavyeyi usanga baba ari serious, badakunda ibintu vyo gufina, kandi bitewe n'abantu. Hariyo abantu bakuraba, abantu biyubashe, abantu bigira ko ati umuntu kweri sinopfa kumubwira ibintu bitazoramba, ibintu bizopfa, numva. Rero nico cyateye, kandi rero no kuraba imyitwarire y'umuhungu, kumugenzura, kuraba imico yiwe, kuraba ko ari mukuri by'ukuri, kuraba ko ankunda, navyo yumva n'ibintu, kuko harya umuntu muzobana bisaba ariko wicara nawe utamyiga, mugabo hari ibintu bimwe bimwe genda uramyiga. Rero umuhungu ni muri ico gihe rero twakundanye ngira imyaka yose, akamwe yari abizi, ngero bagiye kubimenya, aho bagiye kubimenya naho twaciye dutangaza urubanza rwo gusaba irembo, nuko ariko bagombaze gusaba irembo no gukwa. Niho nagiye rero mbibwira abantu, mbibwira abagenzi, mbibwira imiryango yanje, mbibwira abavyeyi, niho rero bagiye kugira iki, bagiye kumumenya. Okay, birumvikana. Uyu muhungu avuga ikirundi canke ikinyarwanda? Uyu muhungu avuga ikirundi canke ikinyarwanda? Uyu muhungu no kuvuga, yego, uyu muhungu aravuga ikirundi, hama ikindi naco afise mukuru wiwe w'umurundi. Uwo mukuru w'umurundi yazanye umugore w'umunyamurenge avuga ikinyarwanda. Sasa rero umuhungu hari igihe
rimwe na rimwe ahora acanga agashaka kuvuga ca kinyarwanda umugore wa mukuru we avuga. Numva nandi Mungu n'umurundi kini naco azi igifaransa arazi n'icyongereza kuko numva ngo yarize yaraje amashuri yaraje na kaminuza byose kandi numva ko akora akazi ka leta atwareta ko muri banki igifaransa arakizi n'icyongereza arakizi gusa ikintu atazi neza igiswahili ntaco azi neza nivyo gusa numva azi. Okay. Umwizera gute kandi umaze kubona ko ari indyarya uca wizera ko ibi yakubwiye byo ari byo gute kandi mumaze kubona ko yabahenze no kuvuga indimi usanga ibyo byose avuga ntiwumva ko nko ku mazina numvise ko n'amazina wayizeye kandi ibyo wagiye uravuga byose kumbura n'ibyo utanavuze ariko mugabo mu bigaragara ni uko uwo muntu ari indyarya ibyo yakoze byose yabikoze yabipanze akaguma guhenda kugira ngo barakurya amafaranga niyo mpamvu no guhagarara kw'ayo mazina ubona nakubwiye ko utobiha agaciro kuko burya amazina yiwe nayanditse n'imiwe uri kuri ntuzenya kuri iyi mirongo ya rimikashi nimba atari eko kashi niyo mazina wapfa kwizera na gatoya ariko ibindi ca nibaza ko ubwo bari ubeshi kumbura aya mazina atari ayiwe atari y'ukuri yiwe hanyuma nta byinshi kuvuga izo nimero zitatu mwabonye yego iyo nimero ya mbere niyo ariko arakoresha ubu nyene kuri WhatsApp niyo akoresha iya 68 44 45 ubusa rimwe ihereza na 51 iyo niyo akoresha nyene kuri WhatsApp mugabo kenshi akunda kwikonekta mw'ijoro kuko avuga ngo bari mu bintu vy'akazi mw'ijoro saa indwi z'ijoro saa munani z'ijoro saa kenda z'ijoro mubona ku murongo iyo niyo akunda gukoresha kuri WhatsApp hama iyo yindi nayo iherezwa na 200 na 209 oya iherezwa na iherezwa na 82 na nihenze iherezwa na 82 iyo nayo niyo akoresha ku mayinite ubu yamutefonye ku mayinite uramutora ariko iyo ntabwo iri ikora kuri WhatsApp mugabo ari igihe akurano ariko igihe ya mbere ayikoresha kuri WhatsApp cyangwa hari igihe anayikoresha ku mayinite nyene iherezwa na 82 ari igihe ayikoresha kuri WhatsApp n'igihe ayikoresha ku mayinite mugabo arakuranwa byose muri make zose zirakora yamaze akamezi angahe ayikoresha iyi nayo ntabwo akikoresha hama iyi nayo rero iyi nimero iherezwa na 63 iya nyuma yo hepfo niyo avuga ko ari ya nyina wiwe ni ukuvuga yuko mukundanye uri umukobwa aca guha inimero akavuga ati tora ndaguhe nimero ya mama ndagupresente muvugane niwe avuga ko ari nyina wiwe rero uwo nyina wiwe nawe abaruguru Ingozi ndamuha umukazana uramuronka kuri WhatsApp ikonekita gake kubera avuga yuko ngumva y'amamega ngumva yawe ya WhatsApp ngirahera njyewe urumva niyo utuntu tutubazo mugabo ndabizi kuri WhatsApp nakunda kujako kenshi ariko ku mayinite uramuronka kubera bafise agatelefone gatoya aca yishiraho yego iyo rero iyo wavuga ngo ni nyina wiwe ndetse nibaza ko ari nyina we kubera novuga ko bafatikanye kwiba kandi twarigeze no kuvugana pere video arangupa je arambona mugaje sinamubona nabona ibintu by'ibifungu gusa kuri telefone akambara ngo telefone yiwe ngurumva ngo arukumye nyene ngo bayisitaye nabi ngo pere video ntibiboneka mugabo kwa pere isanzwe twarumvikana okay nivyo
ndumva ko hano burya umuco tuba tuwutanze kuko na kare intumbero dufise hari ikindi kibazo mufise? oya nta kindi kibazo, nta kindi kibazo, burya intumbero nyamukuru kwari gutanga umuco no kubwira abantu, gusigurira abantu uyu muntu uriko uravuga ko yakwivye kandi ari umusuma ugatanga n'ivyemezo, bavyumvise ko aba ari mu magurupe menshi atandukanye, bumvise ko aza akaguhenda, ivyo avuga mu guhenda umuntu nibaza yuko ivyo bavyumvise. Rero kubera ko ivyo bamaze kuvyumva ko muri abadukurikiye, nta mpamvu yuko tworoha cane, nizere ko kumbure nabo abadukurikiye mu kiganiro bamaze kumumenya, hanyuma niyabarondera kumbure bazoheza bamumenye. Ashobora guhindura inimero mugabo ifoto yo ntashobora kuyihindura. Nce nkebura abantu rero, nimba atacyo mwongera ko je nifise ndababaza, ariko reka nkebura abantu. Buri gihe nkoze ikiganiro je Ndafise akantu kamwe gusa gatoya. sawa, Akantu gatoya gusa. yego nimukongere ko hanyuma je ndarangiza ku mpanuro. Ni ukuvuga yuko uyu muhungu Mm, je mm, uyu muhungu je ndabisubiyemo mm, by'ukuri. mm, Abantu bose bamenye ko ari umusuma, ari umwisiko. mm, Ako kazi ka leta akora nimba gakora koko ari byo, mm, bamenye yuko mm, ako bakoresha uyu w'umwisiko, ahubwo no kumwirukana, mm, amwirukana nimba gakora ko. Urumva? Ahantu avuga ngo akora bizinesi y'ibirato, ahantu avuga yuko afise inuzenye bizinesi y'amakoferi, ni ukuri bamenye ko umuhungu ari umwisiko, ni n'umusuma. Banamubonye mu mabisi, banamubonye kw'ibarabara, ahantu hose aba, n'aho ari gusenga, bamenye ko uyu muhungu ari umusuma, ari umwisiko. Nico conyene numva umenga novuga, kandi ivyo ndabivuze kubera yuko ntibura abandi, kuko je ntibikimbabaza, kuko je narihaye amahoro. Twarabonye ko nibwe, narihaye amahoro, nararize, vyaraheze, narihaye amahoro by'ukuri, amasetse yaraheze, nta ngorane n'imwe mfise. Ariko ikintu cambabaje ni kubera yuko, kuko navuga ati ibi bintu abikoreye jenyene pe, navuga ati si ingeso yiwe, ntabwo ari ingeso abikoreye jenyene pe. Mugabo ikintu kimbabaje ni uko numvise hari uwundi mukobwa bari bakundanye amezi 6 n'umugenzi wanje. Ivyo byose tunabimenye ejo, nabimenye ejo kwa kane. wowe nta mafaranga yamuhaye? Bakundanye amezi 6, baribanye mu kwezi k'umunani. Wowe nta mafaranga yamuhaye? Yaratangiye kwiba, kandi uwo mukobwa icatumye baheba, wowe nta mafaranga yamuhaye? uwo mukobwa yambariye yuko uwo muhungu, kuko twabivuganye, avuga ati ivyo muhungu ntiyankuye muri Kanguka. Yambariye yuko igituma bahebanye, yatangiye kumusaba amahera, amubwira ngo nta telefone afise, ngo fone barayivye, fone yarapfuye, ngo namuhamagara ngo agure telefone, kugira ngo baze baraganira neza, ngo bisanzuye ata kibazo na kimwe gihari. Umukobwa rero nyene acavuga ati uyu muhungu nta mahera ashobora kumuha. Mugabo jambari ko sinzi ko baramufata amahera yamuhaye, ntavyo nzi. Ariko jewe bigenda kuriya, kambya nawe nyene vyaba vyaragenze ukundi ukuntu. Ubwo urumva abakobwa ntituvuga vyose. Ariko si vyambariye ko bahebanye yuko, numva nawe nyene bari bakundanye, numva je twari dukundanye hafi imyaka 2, mugabo bari bakundanye amezi 6. Kandi jewe uwo mukobwa yamuvugisha ku masaha, yamuvugisha 3 z'ijoro, 4 z'ijoro. Mugabo je nanje aje kumvugisha mw'ijoro, yaza 6 z'ijoro. Ari mu Burundi twaba turi 5 z'ijoro. Twe muri Saudiya twaba turi 5 z'ijoro, mu Burundi aba ari 6 z'ijoro. Jewe akaza kumvugisha 5 z'ijoro, dufate 8 z'ijoro, 9 z'ijoro, akaba ari yamvugisha. Ariko yanamvugisha nikanguye, ariko ashaka no kumvugisha fone ndayikuye ku muriro. Ambwiye ati none wizi saha, kuri kuza ku murongo izi saha? Akambwira umva ngo navyo ku kazi narushe, ngo nabanje kuruhuka, ngo nabanje guteka, ngo fone yari yanzimanye, ngo fone vyari vyanse. Urumva? Kumbe yakoganira n'urya mukobwa, yani je yamvugisha mw'ijoro cane, mugabo umukobwa yamuvugisha kare. Urumva rero, kandi kiri naco, uwo mukobwa yaramuvugisha
mu gitondo. Mugabo je ntiyamvugisha mu gitondo, je ariko yamvugisha ku murango. Je akamvugisha mw'ijoro rya cane, mugabo akamvugisha saa tatu z'ijoro, saa 4 z'ijoro. mu yandi majambo Rero 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 mu yandi majambo kumvugisha yarabagabanya hanze umwanya. kubera yuko hari n'abandi bumva inyuma ari kubesha. Shaka rero ivyambayeho. bandanye bandanye. Rero akabanya umwanya. Kandi rero ndakubwira ikintu kimwe, ibyo umuhungu yambariraga, ibyo umuhungu yambarira nasanze hariyo bimwe bimwe n'umukobwa yamubarira. Iyi n'umukobwa yamubarira. Nuko rero Okay, murakoze ndabashimiye. Impanuro z'abantu bazumvise. Jewe rero mu kurangiza ikiganiro jewe nihanurira abadukurikiye, mweho akaba karabaye kubera ko mwaramaze kugwa mu mutego n'ubwo gusama busimbye, kubera ko burya uwukwivye ntagusumba. Bakobwa muri Arabiya, bamama bakenyezi, muri Arabiya mwagiye kurondera ubuzima, amafaranga, mwagiye kurondera amafaranga yo gutunga imiryango, abagabo banyu, abavyeyi banyu n'abagore banyu, nimba y'abagabo bariyo, reka mvuga abagore cane cane n'abakobwa. Gukundana ntawuvyanse, ariko ubu abahungu basigaye barabonye yuko abantu bari muri ibi bihugu boroshe kwiba. Niyo mpamvu umuhungu agenda akarondera amafoto y'umuntu akiyita mwiza cane ngo umuhungu w'uburanga, kugira ngo azikurungikira kubwire ko ari uwo muntu muze muravugana mu kwandika n'amawodiyo, hanyuma aza kwiba amafaranga. Hariho nabo usanga ari abaheyere nyene, bakaza babwira ko mukundana kugira gusa ngo bagire ico bipfuza kwiba amahera. Kino kintu uragomba nkibure mwe muri kurondera ubuzima. Nimba ugomba kurondera amafaranga muri Arabiya ukarondera n'umugabo, ivyo bintu biri ntuzobironka. Uzoronkamwo kimwe, utakuye ikibondo uzakura ikibando. Ushobora kuzokorera ubusa kandi igihe kinini kubera ubusamazi. Kugira ngo twirinde rero yuko twozogwa mu kaga nk'aka, bakunzi munkurikiye, basaba yuko nukuri ndabasaba yuko umuntu wese ankurikiye ngaha, urukundo yoshira ku ruhande akabanza agakora akazi. Niwaronka amafaranga yawe ugataha mu Burundi uzubaka inzu, uzoca wicagurira umugabo ushaka mu nzu yawe, azogusangayo kandi azokubaha. Mugabo nimba uwo musonga uriko uragutwara uri muri Arabiya akaba ari ugutegeka, uzotahira uwo musonga nyene. Kandi noneho usivye ko uri mu Burundi akwiba, n'uwo musonga ntawe ukuvura. Ni kwa kundi. Niyo mpamvu ndababwira ati rero abantu batesha umwanya mworaba, especially nk'abantu bacu mu gihugu cy'iwacu babikeneye, muvuganye abakuramo amafaranga, araguhendahenda akarira akagira gute kugira ngo azashike kuri objectif. Amaze gufata kwiyo noti, bye bye masalama, ntongera kumubona niyo yaciye. Niyo mpamvu rero ndababuniye akagohe nukuri ku yindi nshuro. Korera amafaranga yawe, amafaranga yawe azokurongora. Amafaranga yawe niwubaka inzu izo umugabo wawe, kuko uzokwitorera n'uwamaze kaminuza uzomuronka. Ariko uyamuhaye utarataha, basha witege divorce. Mwabonye ngaha mu minsi yeze n'abaye ikiganiro, ukwezi kumwe vraiment yavuye muri Arabiya ageze mu Burundi, agira mariage n'umufeke pastor ngira na pasteur ingigo wa pasteur, ukwezi kumwe bashagira divorce. Nari numva ko iyo pasteur yagomba amafaranga yashaka chef kwimviriza umukobwa amaze imyaka ingahe muri Arabiya, ata mugabo kumbure baryamana. Ni kibaba yarishakira gusa, nta rukundo rwarimo. So rero jewe ndongeye gukebura abantu muri Arabiya n'ukuri, mumenye ko mwagiye guhaha, rero muhahe muronka, ndabibifurije. Mugabo nimba wifuza guhaha umugabo ugahaha n'amafaranga, uzoronkamwo kimwe canke kimwe kize cishe ikindi. Ngayo nguko murakoze. Ndagushimira rero nawe ko washoboye kuduha ikiganiro, hanyuma kumbure nifuza ko n'uwo mukobwa twazogira ikiganiro, turaza kubiganira inbox.
sawa naco sawa wongera ndabashimiye. nibaza naco wongera ko wahejeje ariko nivyaba ngombwa tuzogaruka kandi mu kindi kiganiro. Ya, nta kindi kintu nokongera ko reka abantu babone video Mm, babone nimba ari ikibazo icyo ari cyo cyose mm, bakeneye kuzombaza mm, yabifuza nimero zanjye nzobaha cyangwa bifuza ko twosa twakorana ikiganiro mm, ntaco nzobabwira mugabo umuntu wese azokumva video mm, agashaka kumbaza ibibazo mm. ni ukuri azandike komantere. nzobishura nimba ari muri inbox Mm. nimba ari muri inbox nimba hari ikindi kiganiro tuzokorana na kimwe komantere ho ndabizi ko abantu aragira komantere mbi aragira n'abandi komantere nziza ntabwo nitaye ku bintu bya komantere oya. Mm, Sawa murakoze rero ndabashimiye mugire ibihe byiza. Ndabashimiye mugire ibihe byiza. sawa sawa murakoze cyane nanjye ndabashimiye. Yego, nshimiye n'abandi bantu bo mwadukurikiye namwe mugire amahoro. N'undi bagomba kugira ubuhamya canke icyo agomba kutubwira murahawe ikaze kuri guteranya 358 46 58 31 314 plus 358 46 58 31 314. Ni Daniel Mugisha murakoze.